ndabishizemo mu kubivuga ariko Zina Musar tuzosura kumenya ko yafashe voyage nitubone ko bapostinze ko bamwakiriye izina ryuhoraho media izo postinga muzoba murimbwa muzoba muri abana babi muzoba mudashaka agaciro ku mustar wacu wo mu Burundi abapromota aba journaliste ni wabona umustar wo ngaha mu Burundi asubiye kugira voyage akagenda mu gihugu kibanye batamwakiriye reka namwe kubakira muriko mu Barundi rekitama Jenshano vuga rekitama birababaje ni nko kuja kuvyara ukabura umuntu numwe aza kuguserukako urazi ngene birandri ikosore n'abahubwo ayo mafaranga y'abantu yatange vuga cyane kumva Randri promota ikosore utanga amafaranga y'abandi nimba izo bintu warabikoze koko utanga amafaranga y'abandi ubahe bose bakwigwe kujya bayaguhaye mizo z'amadolari navyo ugiye kuvunjisha no munsi bakoze haruguruye aje kuvunja amadolari kuvunja amadolari amabaha amahera yawo birababaje kandi birababaje cyane kandi vyarambabaje nanje ahubwo uko bari kubikora bari kuvuga ati nukuri turashimye ukuntu abarundi bakiriye umunyarwanda wacu ariko kushabagira ibintu nk'ivyo be uragiye uko mu nyuma hashobora kuza umustar wanyu ntiyagira n'umu journaliste n'umwe cyangwa umukameraman n'umwe aza kuri airport bivanye n'ukuntu bariko baratanga inkuru mbi tw'abanyarwanda ntitubanga ede yose abanyarwanda gusa abarundi dufise umutima mwiza bacu nambura umunyarwanda uri kurandaba abarundi dufise umutima mwiza nabo nyene barabibona ukuntu twakiriye umustar wabo kandi ni uwacu kuko ari muri entertainment sivyo turabakunda ariko mu gihe bazobandanya gutanga inkuru mbi itariyo ndababwije ukuri wewe namba uri kurandaba tuzobihagarika kubakira abanyamahanga harabonetse umunivyi Big Fizzo Big Farious mu gihe tuzi yuko concert izo birimo abarivyi babiri ebi bihangange ndavuga Big Farious ndavuga Satb ndavuga Rinoji ariko Satb ntiyagiye kwibuga cy'indege Rinoji gupostinga no kuja kwibuga cy'indege biri different ari ushaka umwanya then turabigaruka ko gatoya sivyo Rinoji ntiyagiye kwakira TheBen mu gihe nawe azoba ari kuri stage imwe na TheBen ariko Big Farious yaraje kuri aeroport kwakira TheBen hari abantu benshi rero babitahuye ukundi bavuga ati Big Farious ni legend ntago vyari bikwiye kwaza ku kibuga cy'indege kwakira TheBen nka Ahlene Aro kuza ku kibuga cy'indege kwa Big Farious wavyakiriye gute then uko abantu bavuga bubibona gute James yararyohe kuko Big Fizzo yaragiye kwakira ari umwana wiwe hega ugeni mutama tumwubahe guys sivyo ugeni mutama yaragiye kwakira urwaruka gwinjiye mu gihugu ciwe rega yagiye igihugu ciwe mu bisanzwe mu muziki n'uwiwe sivyo ubwiwe na TheBen yaravuze mu ijambo ati twakuze twumva umuziki ndundi urumva izigura ko umuziki ndundi mubo tuzi baba legend ni Big Fizzo Satb Kidumu sivyo abo nibo novuga vraiment kara ba legend gaha mu Burundi kandi na ba legend ariko rero alo TheBen hari jambo yabajijwe bamubaza umuririmbyi wo mu Burundi akunda den ntago yavuze Big Fizzo yavuze Satb yavuze ati Satb ni umuririmbyi nkunda cyane den nkunda uko aririmba abantu be baratangajwe nuko TheBen atavuze Big Farious yaje kumwakira ariko avuga yuko umuririmbyi akunda kandi yishimiye kuzobona ari Satb ataje kumwakira ico kintu naco kivuga kwi jewe ikintu ngira mvuge kandi ngira nsubiremo andi promoter yarakoze amakosa n'ibyo bintu vyarabaye baravuga ko bataya none wewe abuzi barakwiye ko baha amafaranga abuzi bagiyeyo oya bro ivyo navyo uvyakiriye gute kuba then nimba Randri promoter ari we yarahagarikiye abanyamakuru bagiye kwakira TheBen hajya rero ndaguha inkuru nta nikibera ubusa birakabona ntanagiye eske je nkiyo ngenda ukacumbwira yuko je nokorera ubusa ivyo birabaho tayene ushize wani nguvuzi wawe sinibibaho okay uragiye ntiwahawe amafaranga urabizi yuko Randri promoter ari we yarahagarikiye kwakira abamenyesha makuru byari kugenda gute cana mwitwarira witwarira nde Randri umwitwarira gute none kari wabaye ahawe amahera uwo mwitwarira uvuga gute
Oh yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Oh yes, Mr. Radio. I'm back again. Yes, nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Ready is a gentleman. Kora subscribe rero nakubwira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na Elfage Carfu. Ni watuma image ushikira imeze fresh sana. Ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. Ni muri cya kiganiro tubabwiza ukurisho cya kiganiro okiguha akajyo keza ako kumenya amakuru y'abastar, ako kumenya amakuru y'ivyamamare, ati beg ivyamamare byacu bibayeho gute. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. Yes, uno munsi turi kuri Kenzi mu Kamenge aho bitwa kuri Duza ndi kumwe nandi. Yes, uno munsi muri tubabwiza ukurisho office umwe mu ba inviter uvuga yuko ari hit, ari top gwamenyo musumeno harakandi kanumba namanumba avuga bro ngo maso y'inyana, maso y'inyana. Reskiri rerembura amaso basi babibone men. Wagwan ndikumwe na Arlene Alu beshi bamwise ngo ni gwamenyo ngo mafyeri bya misumeno ibintu ngabe nivyo. Sasa welcome on the mic. Thank you. Umeze neza cyane. No musina marori wambaye mine. Oya uyu munsi yo shaka nyene wabone nyene uko mfite amaso nyene y'inyana. Y'inyana. Then amaso y'inyana bameze gute men? Tuzi amaso y'umuntu ayinyana atandukaniye n'amaso y'umuntu kuko wait gato uzawumva umuntu ngafite amaso meza ngafite amaso nk'ayinyana then bega inyana ifite amaso meza gusumbya y'umuntu. Bien sûr. Why bigenze gute? Nkaya wanje namase tararuha tarabona ibintu birenze ni mpamvu nyene tuba tunyene dufite amaso nyene y'inyana. Then vuze ntarabona ibintu birenze nibiki. Basi hari abantu nyene barusha no kuguma baja kuzuba twe turi mu bana ba sinzi ntitwarusha no kuguma tuja kuzuba twabahe nyene ntutubugore nyene. Yego niyo mpamvu bavuga ati amaso y'inyana. Amaso y'inyana birashika umunga akagira amaso y'inyana. Yego ariko n'utuntu dukunze gukoresha ku bana babigeme gusa gujya mukobwa afite amaso y'inyana. Nta musi rimwe ndumva ngo umuhungu afite amaso y'inyana. Then yo hari umuhungu usanga vraiment nuko kw'Imana akuravye gutya menga araguhamagara cawemera sarindura diskita atarushe basi babana bikiriri bo mwirohero just nyene batarushe n'ubuzima. Voilà nk'ubu nyene akanura nyene agiye hehe ari kuri television ku machine biba bikenewe nyene akana kumaja kuraba abantu nyene sinzi abantu bambaye ubusa abatarushe nyene. Umuntu muza afite amaso y'inyana umuntu ndamuvuga. Yes muvuge niyo wawunda bikubajije. Let's go. No mukunzi wanje rumba kwikwegerako. Yes aho kuvuga je turi kumwe ngaye imbere ya kamera James ayarusha bon ayinyana. Oya wome guragashi musheri wanje murashwana. Oya vuga ntimushwane. Oya nabazo bikwibwirira je nabibwira baby unasikia ngo nta maso y'inyana afise muri commentaire umumpere. Aho gisokuzo wa TV uno musi rero ndikumwe na Arlene Alu gute kwanza imisi myinshi duherukana kera sana duherukana usinya contrat then eko bimeze gute sasa? Bimeze neza ndashima kabisa. Kuva usinya contrat none musi la difference ni difference uko benshi bazi ko umuntu asinye contrat egara amamoni hinjiye mone nyinshi then Arlene n'ubundi amahera yarahari amahera vraiment yarahari ahubwo gusa akazi niko kaciye kaba kenshi. Eko bisigura ikorera ubu bana ntukiryama. Oya nukuri nta kuryama nta kuruhuka then gupambana mpaka. Yego ndabwiza n'umurango ndabwiza abakunzi ba Lloyd TV Rwanda. Ndaramukije abakunzi ba Lloyd TV nongera ndamutse n'abakunzi bo kumugwa Media TV. Nizere ko mumeze neza kandi ndabakunda cyane. Ni link Arlene Alu comme d'habitude Miss Mafseri gwamenye musumeno maso y'inyana agenyene mumenyeranye. Voilà c'est comme ça. Barabishika umugabo akabwira ati ufite amaso nk'ayinyana. Mana no nyene yabimbwiye ariko kwikubwira ajyanye mu gatondo mbyutse toujours niyo devoir. Imisi yose mu gatondo uvyutse mukunzi ufise amaso y'inyana. Merci mukunzi. Nawe akajama mubwira ko kumutera energy. Yo man iryo nibanga. Nibanga.
bavyita ngo secret yeah secret mu gifaransa tukiri ngaho nyene Arlene Aru novuga yuko uno munsi ikintu camere cyane ndaguhamagara novuga yuko warasinye contract you know kuri TV online yeah ariko rero ikintu cyatumye ndaguhamagara uno munsi ntabwo ari contract kuko abantu mwakurikirana rero TV mwarabibonye vy'ama contract uno munsi ndashaka kukubaza ku bintu bijanye na TheBen. Ni Arlene Aru atigeze aboneka ku kibuga cy'indege aja kwakira TheBen. Mugihe tuzi yuko hakozwe amapost avuga yuko ama media yose atumiwe, ariko Arlene Aru haba ku mugwa media haba kuri yaho wasinyeko ntago twigeze tubona kuri airport uje kwakira TheBen. Mbega niye mpamvu yatumye utaza kwakira TheBen? Icambere management yanje ntiyabinyemereye parce que sinaje muri journalisme nk'aba bandi mumenyereye. Premièrement de mon influence sivyo ica kabiri sinkunda ibintu by'iminigano ukuntu urumva kandi management yanje ntibinyemerera from kandi mu gukora ikintu ntabwo ndacikorana jenyene uca kuri management yanje kandi ikindi naco amafaranga vroma bari kumpa ntiyari kungana nayo bajya bandi oya ati amafaranga bari kumpa ntiyari kungana n'amafaranga bari guha bajya bandi byari kuva mu mwumvikano mu then mbega wewe Arlene Aru bari guhabwa amafaranga ngana gute kuko biravugwa yuko nabagiyeyo atakintu barose ariko turaza kubigaruka ko mu nyuma n'ama media yagiye nta kintu kimwe barose nta n'icumi bahawe turabigaruka ko mu nyuma kuko ikiganiro nkora cyitwa tubabwiza ukuri show niyo mpamvu today shaka ko tubabwiza ukuri sasa we wari guhabwa amafaranga na gute nkuje mwanya umuntu yorganije bijya bintu canke yatumiye ama media niwe yari kuvugana na manager wanje je nitwari kuvugana ngo amahera yari kumpa niwe yari kuvugana na manager wanje bakaca bavugana akamubwira ati je bimeze uko mu muhaya hama bakumvikana ya ko je nta rusha mfise ko kuvuga ngo je mu mpembaye wapi wavuze yuko ati jewe niyo nzahaya ntibari ku mamahera ntajya bari guha abandi then mbega management yawe nikihe kintu yagaye kugira ngo ntushobore kuja kwakira TheBen ku kibuga cy'indege? Icambere bon kuko ndazi byinshi urabizi urazi impamvu avuga ati manager wanje impamvu yatumye atanyemera kujayo ni kubera iyi impamvu ndashaka kutubwire zimwe mu mpamvu uzatumye management yawe ikubuza kuja kwakira TheBen ku kibuga cy'indege. Mbenda kubaza hari umunsi urabona Ozi agiye ku kibuga cy'indege ngagiye gutegera umustar Ozi niho yarari kibuga cy'indege niho yarari kandi yaratesa vram niho yarari na jewe byari kuba ngombwa yuko ngenda ari kujya mwanya sivyo ntibaminde kuri kubera ko antwa na Ozi baraciye pembeni baramubwira yaratumiwe kubera iki batatumiye ku mugwa media TV ati link Arlene Aru twoshaka kumuronka akaza gutegera akaba umu influence nkuko abandi baje batumiwe bagaca pembeni bakaza kuntumira bakavugana na manager wanje turamukeneye azoze gukoresha ikiganiro TheBen kandi abari hajya bose siko baronse amashusho meza Chamu chawe hari aburiye mu biti hari abagize iki je mwashaka nanje ngenda kurira mu biti kugira ngo nkiganira n'umukobwa oya bro ntivyari gushoboka. Arlene Aru ntiyaje kibuga cy'indege kwakira TheBen nkuko mwabibonye hari abantu benshi bagumye bivuga ati mbega kubera iki atageze ngaka tuzi yuko aheruka gusinya contract then arakeneye amakuru ariko ntiyaje kibuga cy'indege ariko mwumvise zimwe mu mpamvu zatumye adashobora kuza ku kibuga cy'indege. Icambere ati jewe ntabwo nari guhabwa amafaranga hajya bahaye bajya murayazi najya nyene ati cya kabiri nta butumire nahawe ntabwo je nari kuza kurira ibiti habajya mwabonye buri ibiti hariho nabahekanye buriranye ko kumigongo kugira bakamere TheBen nk'umuntu utahashitse hari ivyo wabonye bivanye n'ivyo bafashe. Nikiye kintu wagaye ku ma media bivanye no kungene TheBen yakiriwe mu Burundi? Jewe icambere nagaye nuko kumana ni ku bantu bagiye guhekana abantu bagiye just kurira ibiti hejuru kugira baronke ama image eske ntibazi kugenda bukebuke bagahana umwanya basi
ngira byatewe n'ubwishi bw'abantu bari bahari. Ivyo bintu birababaje. Birababaje umwanya umwe kandi uwundi mwanya biraryoshe. Birababaje uwundi mwanya biraryoshe. Bibabaje gute biryoshe gute? Biraryoshe kubona twagiye gutegera ilevre de Ben. C'est la première fois yarashitse ngaha mu Burundi. Ni umwana mu bandi mu muziki. Sivyo? Naho havuzwe amajambo menshi ari mu gwaruka rundi. Sivyo? Yarateye indi ntambwe ariko ari mu gwaruka. Ko ngaha mu Burundi twe dufite abalegend bacu. Cambu cababivutse. Niyo mpamvu ndamushira mu gwaruka. Sivyo? Ica kabiri cyo kintu naragikunze. Bamwakiriye neza. Twamweretse urukundo. Siko jewe ilevre simba ndi mu Rwanda uko bakira abastar bacu. Ariko ukuntu twamwakiriye n'abanyarwanda babonereho. Twaraberetse urukundo. Kandi mu Burundi vuma twerega turakundana. Narakunze ukuntu twamwakiriye. No basaba yuko nabo boza barakira abastar bacu bakabaha agaciro nkako tubaha. Bakuzi ba TV TheBen agishika ngaha mu Burundi. Then ariko araca mu nzira yagiye ku modoka hejuru agenda aratanga amahera. Mbega hari umurivyi w'umurundi arakoresha ikintu mu gihugu cy'u Rwanda? Ntayo babutse ariko. Ntayo babutse? Ndashaka unyishure kwanza. Hari umuririmbyi wo mu Burundi arakora ico kintu canke rega kubikora yogiha abataje kumutegera. Yoyaha abataje kumutegera ayo mahera nawe yatanze kubera yabonye ivyamushimishije. Nabo bo bikora ari uko babonye bibashimishije bivanye n'ukuntu babakiri. Ese amahera babuze. Big Fizz canke basat bica nk'ibandi nta mafaranga babuze yo kugenda baratanga. Ariko kuri kagateka kacu batwima. Nta muntu yokora mu mufu. Okay, ndaje ndagututse. Canke ndagufasha ukuntu wewe utari witeze ko no gufata. Ucukora mu mufuko bacuma amahera. Amahera waruhiye ni yaje. Gocu ya. Ndinda kwanza kugushimisha nka kuyagisha akavuga ati yo ujya mu nuvuma n'umwana mwiza. Reka ndamuha ifani. Nuko. Yego. Ariko rero hari ikintu cababaje abantu benshi novuga yuko bakiri ku kibuga cy'indege novuga ko hari ama media yo mu Rwanda Nyarwanda.com niho bari Chita Magic niho bari muri uwo mwanya nyene ikintu cababaje novuga Abarundi Nyarwanda.com baciye baposta bavuga yuko Abarundi buriye ibiti kugira ngo bashobore gufilma TheBen. Hari Abarundi baciye batangura kubaza ati mbega kuba TheBen yakiriwe neza yaje kwakirwa n'abantu benshi ico kintu conyene nico babonye yuko Abarundi buri ibiti kubera TheBen bari gupostinga canke bari kwandika bavuga ati TheBen yakiriwe neza. Hari aba journaliste benshi hari ama media menshi ariko baciye bandika yuko benshi buri ibiti kugira bakire TheBen. Ico kintu wacakiriye gute? Birababaje kandi birababaje cyane kandi vyarambabaje nanje. Ahubwo uko bari kubikora bari kuvuga ati nukuri turashimye ukuntu Abarundi bakiriye umunyarwanda wacu. Ariko kushabagira ibintu nk'ivyo be uragiye uko mu nyuma hashobora kuza umustar wanyu ntiyagira n'umu journaliste n'umwe cyangwa umukameraman n'umwe aza kuri airport. Bivanye n'ukuntu bariko baratanga inkuru mbi. Tw'abanyarwanda ntitubanga ede yose abanyarwanda gusa. Abarundi dufite umutima mwiza bacu. Nambura umunyarwanda uri kuranda Abarundi dufise umutima mwiza. Nabo nyene barabibona. Ukuntu twakiriye umustar wabo. Kandi ni uwacu kuko ari muri entertainment. Sivyo? Turabakunda. Ariko mu gihe bazobandanya gutanga inkuru mbi itariyo. Ndababwije ukuri wewe namba uri kurandaba. Tuzobihagarika. Kubakira. Abanyamahanga. Urabona ugiye mutumiye? Azogenda yitwari uwe yari namba zoyitana Roy TV ati ingo canka zoyitana kumugwa ingo ndakuriha uzanane no mu journaliste wawe no cameraman wawe babe babiri shankumu ya mafoto bahora babona burira ibiti basubira bayabure bazosha bavuga iki harakimwe bazovuga akhene alo novuga yuko abanyarwanda barabipostinze ukungene TheBen yakiriwe mu Burundi ariko rero ni TheBen yari kumwe n'undi muririmvyikazi wo mu gihugu cy'u Rwanda. Then ubwo nabatahawe akanya bitwa Babu ndibaza waramubonye afite inzobe nyinshi. Mbega ni kwiye mpamvu Babu nawe nk'umu invite yatumuye mu Burundi
nawe atahawe akanya hari kiganiro yigeze ubona akoresha baramuhaye akanya ngo avuge bega ni kuye mpamvu nawe babu batamuhaye akanya kugira ngo ashobore kuvuga imbere y'itangazamakuru je nibaze yuko bisanzwe Abarundi tugabanya itama okay cyo kintu ndakivuze kandi mushake mu bushavura umu journaliste cyangwa umu cameraman mugabanye itama wewe kuba wumvise ko TheBen azaza mu Burundi amahembe waciye ushinga babu kubera iki utamukoresheje ikiganiro bazi wewe kugira ngo basi TV yawe basi kandi nawe ari mu ba invité bazo performinga kuri stage imwe na TheBen ibaze none bose n'abaririmbyi sivyo batumiwe bose mukaca muhurumbira umustar umuntu umwe baba bashaka gushika kuri hari na benshi batazi ko babu yaje ngaha mu Burundi nta nivyo bazi hari n'abatazi ko azopa hari n'abazi ko atazo performing nta n'ubizi hari n'abazi ko atazo performing bafise itama ariko biravuga ko batanahembwe turabigaruka ko mu nyuma ikiganiro cyitwa tubabwiza ukuri show niyo mpamvu nabahamagaye Arlene Alu kugira ngo then tubabwiza ukuri because hari ibintu dukora ugasanga twebwe nyene ni twebwe bisubiza inyuma then it's okay kuko nta kuntu bijye ntago biraboneka mu gihugu cy'u Rwanda aho umuririmbyi wacu wo mu Burundi aja mu Rwanda aba promoter cyangwa aba journaliste bagahekana kugira bamufirme byarambabaje ndabisubiremo byarambabaje then nakiri ku akiri ari mu Rwanda nta n'ubu bizi ko ari mu Rwanda ntiyigeze yakigwa hari n'abatazi ko Kiriku ari mu Rwanda Kiriku yarakoze concert mu Rwanda hari n'abatazi ko Kiriku yakoze concert mu gihugu cy'u Rwanda turabigaruka ko mu nyuma tukiri ngaho nyene Alu turacyari ku kibuga cy'indege kwanza ku kibuga cy'indege harabonetse umunidi Big Fizzo Big Farious mu gihe tuzi yuko concert izo birimo abarivyi babiri ebi bihangaga ndavuga Big Farious ndavuga Satbi ndavuga Rinoji ariko Satbi ntiyagiye ku kibuga cy'indege Rinoji gupostinga no kuja ku kibuga cy'indege biri different ari shakura umwanya then turabigaruka ko gatoya sivyo Rinoji ntiyagiye ku kwakira TheBen mu gihe nawe azoba ari kuri stage imwe na TheBen ariko Big Farious yaraje kuri aeroport kwakira TheBen hari abantu benshi rero babitahuye ukundi bavuga ati Big Farious ni legend ntago byari bikwiye kwaza ku kibuga cy'indege kwakira TheBen nka Arlene Alu kuza ku kibuga cy'indege kwa Big Farious wavyakiriye gute then uko abantu bavuga bubibona gute je byararyohe kuko Big Fizzo yaragiye kwakira ari umwana wiwe hega ugeni mutama tumwubahe guys sivyo ugeni mutama yaragiye kwakira urwaruka gwinjiye mu gihugu ciwe rega kiri gihugu ciwe mu bisanzwe mu muziki n'uwiwe sivyo ubwiwe na TheBen yaravuze mu ijambo ati twakuze twumva umuziki ndundi izigura ko umuziki ndundi mubo tuzi baba legend ni Big Fizzo Satbi Kidumu sivyo abo nibo novuga vraiment kara ba legend gaha mu Burundi kandi na ba legend ariko rero Alu TheBen hari jambo yabajijwe bamubaza umuririmbyi wo mu Burundi akunda then ntago yavuze Big Fizzo yavuze Satbi yavuze ati Satbi ni umuririmbyi nkunda cyane then nkunda uko aririmba abantu baratangajwe nuko TheBen atavuze Big Farious yaje kumwakira ariko avuga ko umuririmbyi akunda kandi yishimiye kuzobona ari Satbi ataje kumwakira icyo kintu naco kivuga kwi jewe ikintu ngira mvuge kandi ngira nsubiremo Satbi yabuze akanya ko kwashika kuko nawe iyo ubizi gute ko Satbi yabuze time jewe ndakubwiye uko kandi nsiguze byinshi menya yuko Satbi yabuze time nande shaka usigura impamvu uvuga ko Satbi yabuze umwana kora ko Satbi none yarashitseho niye mpamvu rero ataje Satbi kwakira TheBen inuko yaciye posting ariko rero ni Satbi kandi yabikoze mu rukundo problem ndashaka kwanza umbwira akantu kamwe umbwire umuntu Satbi araja kwakira kibuga cy'indege nta nomwe erega impamvu ni hahandi nyine kumangaruka every day Satbi yabuze time yo kujya kuri airport bash mugire ibintu muba muraba kwanza neza sivyo ndikunda kubwira ntaco Satbi na Big Fizzo ni ndakuze akuze ni Fizzo okay Big Fizzo niyo mpamvu ndikunda kubwira ati ni mutama yaragiye kwakira urwaruka rwiwe
yaragiye kwakira ugwaruka rwiwe. Okay. Hama iyo haza Sapi. Ego nawe nyene yari kuza ariko menye yuko yarabuze umwanya. Erega bashaka kubura umwanya. No, okay. Hari amativanga yari yagiye. Yari mesh. Jeko ntagiye. I don't know. Nta mwanya naronse. Ariko wavuze ko wabujijwe. Ego narabujijwe kandi naciye mfatirwa n'ibindi. Narabujijwe kandi naciye mfatirwa n'ibindi. Ariko kandi gikuru nuko nabujijwe. Kandi je ndubaha management yanje. Sivyo? Ariko sama TV yose ngaha mu Burundi yagiye hari. Presque yose niyo yarari. Aya. Presque yose niyo yarari. Jewe nuwo twari kumwe kandi afise TV ntawe nshimye kuvuga. Navuze presque yose. Okay, muga hari abatagiye. Bariho mugabo nibo bake kubagiye. Biro yabuze umwanya. Setu. Sapi yabuze time. Ego. Yo kuja kwakira. Ego, TheBen. Sasa biravugwa yuko nama media yagiye. Turabizi ko kuja kwakira umuntu. Yeah. Nugukora ivyunguka deni nkuko bamwe babivuga. Yes, ariko biravugwa yuko abagiyeyo nabo bariko bariduga kubera ataco bahawe. Batasha amajoro kubera ataco bahawe. Ayo makuru ushobora kuyama neza. Yes, biriko biravugwa yuko bamwe mu bapromoter bagiye kwakira TheBen ko naje sinigeze ngenda. Ndibaza kuri Roy TV nta kiganiro cyo kwakira TheBen mwigeze mubona. Ariko biravuga yuko hari abapromoter bamwe bidoga kuba batahawe n'amafaranga n'icumi kandi batashe mu ijoro imvura ikirabanyanya. None umuntu yarahagarikiye kwanza abapromoter n'uwa. Warabahagarikiye ntabo nzi ariko nk'ivyo twabonye. Novuga yuko yari Landry promoter because niwe yakoze amapost. Then niwe hamagaye bamwe mu ba. Ubagisigura ko Landry promoter we yarahagarikiye. Yes, niwe hagarikiye abamenyesha amakuru then. Sivyo niwe bari guha amahera kabahemba. Landry promoter yarakoze amakosa nabyo ibintu byarabaye. Baravuga ko bataya none wewe abuzi barakwiye ko baha amafaranga. Abuzi bagiyeyo. Oya bro. Ivyo navyo uvyakiriye gute kuba then nimba Landry promoter ari we yarahagarikiye abanyamakuru bagiye kwakira TheBen. Hajya rero ndaguha inkuru nta nikibera ubusa birakabona ntanagiye. Eske je nkiyo ngenda ukacumbwira yuko je nokorera ubusa. Ivyo birabaho tayene nje wani nguvuzi wawe. Sinibibaho. Okay, uragiye ntiwahawe amafaranga. Urabizi yuko Landry promoter ari we yarahagarikiye kwakira abamenyesha amakuru. Byari kugenda gute? Ca ndamwitwarira. Witwarira nde? Landry. Umwitwarira gute? None kari wabayahawe amahera. Wo mwitwarira uvuga gute? Okay, kopere sije. Please. Wo mwitwarira uvuga gute Landry? Oya gusa. Bonse kuvuga ngo ndamwitwarira ariko yarakoze amakosa. Nukuri namba yarakoze ivyo bintu yarakoze amakosa kandi manini. Kuko yabatesheje umwanya. Bari babuze ibindi bintu bajamo. Wo bibura gute? Akajambo kamasi kuri Landry ikosore n'abahubwo ayo mafaranga y'abantu yatange. Vuga cyane kumva. Landry promoter ikosore utanga amafaranga y'abandi. Nimba izo bintu hora bikoze koko. Tanga amafaranga y'abandi. Ubahe bose bakwigwe kujya bayaguhaye. Mizo z'amadolari navyo ugiye kuvunjisha no munsi bakoze. Haruguruye. Haruguruye aje kuvunja amadolari. Kuvunja amadolari amabaha amahera yawo. Yego vraiment. Allo, Kiriko akiri ari mu gihugu cy'u Rwanda. Kwereka Kiriko atakiriwe nk'umuririmbyi mu gihugu cy'u Rwanda. Shadeni baza yuko umwanya umwe harimo n'agasuzuguro. Bivuge bavyumve then. Ndebe abavyumva vraiment. Birababaje kuba baza yuko harimo n'agasuzuguro. Birababaje kuba abanyarwanda baje mu Burundi turabakira neza. Usanga ntibaduha agateka. Ariko umurundi wacu agiye mu Rwanda hari n'abatamenya ko yagiye. Mbe barafise umwanya. Cyo kintu bakeneye gikemura. Bifo ko bagikemura bro. Kiriko yarakoze konseri mu Rwanda. Hari abatazi na konseri ya Kiriko uko yagenze. Mugabo reka Ningene yaraberewe sirivu. Ariko reka TheBen akore konseri. Udosanga nta media nimwe itazopostinga. Nta media nimwe itazopostinga konseri ya TheBen. Nta media nimwe itazopostinga ivyo bintu. Ndashaka rero mbwira ico kintu. Ubona ari yihe mpamvu ituma abanyarwanda cyangwa se ama media yo mu Rwanda iyo umuririmbyi wacu agiye atakigwa nk'umuririmbyi then adahabwa agaciro nkako twebwe duha abanyarwanda baje waje. Ahubwo jewe no bakonseye yuko bahindure inyifato. Sivyo? Bahindure inyifato batwereka urukundo bazi natwe. Nimba basi batagize batamwakiriye Kiriko baze bamuherekeze kandi amantu zenya amashusho amasanamu tuze tuyabone.
uyabona atafashwe bamuherekeje bazi bamuherekeze gute wewe uherekeze umuntu utakiriye birababaje niyo mpamvu nyene bakwiye basi umwe basi canke babiri bagakora ikiganiro wagaserukira media zindi bagakora ikiganiro cyo kumusaba pardon sino ivyo bintu birababaje hari ikintu abantu benshi bagunye bavuga yuko then nimba bimeze guco ati abarundi namwe mumenye uko mukora sivyo nimba umuririmbyi agiye mu Rwanda ukabona ntiyakiriwe benshi baragiye ntibakiriwe Dramati yaragiye mu Rwanda yakiriwe n'amatelefone nta media zari zihari uravyumva hafashwe video z'amatelefone hari media hari abanyamakuru babiri menga bafatisha amatelefone you know mugihe tuzi ko mu Rwanda hari amamedia akomeye hariho za Cita hariho bayago nta munsi numwe turababona bagiye kwakira umuririmbyi w'umurundi bakora kandi ibintu bihabwa kandi ariko nta munsi baribwira kuja gutegera umurundi wacu hari abantu bacu bavuga ati kubera iki abarundi babaririmbyi bagiye hanze mu Rwanda batitwarira amamedia yabo kugira yerekane nabo ko bagiye mu Rwanda mu gihe bazi yuko bagiye bataki oyaha jewe ahubwo ndabikunze nibavyerekane yuko atarukundo bagira ariko ni uje nk'ubonye mu Rwanda boca bizanira ama media yiwabo ntibashobora gukompara ujya n'uwo mu Rwanda ujya n'uwo mu Burundi je ahubwo ikintu ciza nobona nuko abaririmbyi b'abarundi bagiye mu Rwanda boza bitwarira abajournaliste babo bagatwara nk'ama media 5-6 murabireka kugira ngo turabe aho urukundo rwabo rugera ariko and then nagasuzuguro ku baririmbyi b'abarundi kuko uburi umuririmbyi ugasanga ngaha mu Burundi umuririmbyi wubashwe deje kiri ko no muririmbyi novuga yuko n'umuririmbyi mwiza erega mugatsi mu Rwanda gusa attention loyi muri Tanzania sivyo dufatire muri Tanzania umunyarwanda wo muri Tanzania aje bon umuririmbyi wo muri Tanzania aje ngaha mu Burundi ubaza ko ari ama media angahe yoja kumwakira umuririmbyi dufatire kuri Harmonize canke Live aje ngaha mu Burundi si presque ama media yose yaje kumwakira ndiko ndakubwira baramaze kuza ego kandi baragiye ubu basi yogaruka ama media yose neza cyane umuririmbyi wo mu Rwanda wo ngaha mu Burundi agiye muri Tanzania yakigwa n'ama media ngaha ikibazo gica kiza rero biva kuki nta gaciro baha abarundi nta gaciro baha abarundi bien sûr ico kugwa rero kuri Arnene Alu ubona ari media yose u Rwanda u Tanzania canke ahantu hose muzi yuko umustar canke natwe tubikora tubima agaciro batwima agaciro erega urazi Diamond na Big Fizzo ni datanga kuririmba ikintu kibabaje nacuzi banze unyishure so Diamond na Fizzo ni Fizzo cyangwa ingene bibabaje wowe ugiye kwakira n'ama media yose Big ujya Diamond ama media yose muranabarisha neza baragiye Big Fizzo agiye kugira iki muri Tanzania sivyo yakiriwe nabangahe nta numwe urati combien de fois Sadbi naheruka gukora video yakiriwe nande no one uwo nyene yari yakiriye ku tu video then ari kumwe na Kent P ivyo bintu bihagarare ahubwo no conseiller namwe bwe aba promoter aba journaliste ni wabona umustar wo ngaha mu Burundi asubiye kugira voyage akagenda mu gihugu kibanye batamwakiriye reka namwe kubakira muri ko mu Barundi rekitama Jenshi novuga rekitama birababaje ni nko kuja kuvyara ukabura umuntu numwe aza kuguserukako urazi ngene bibabaje sana okay kandi uzi ko ufite abagenzi baguhora ku mutima Instagram murayaga Twitter hehe bakakoreka ko bafite urukundo mugani baze kugutegera urazi ngene bibabaje abarimvyi besho mu Rwanda baje bakiriwe neza hariho Bakensoro vraiment ibintu binteye n'inziga ahubwo ba Ariel Wise bose baraje bakigwa neza hariho ba TheBen vraiment nta muririmbyi numwe nanka ndabakunda ariko ahantu amakosa ari karabera kandi abaririmbyi rego ubwabo barakundana yes barakundana aba ba influencer n'aba journaliste n'aba promoter hagarika raba ahantu mukosorera mwe batakiri uwanyu ntimwakiri uwabo mumureke
ariko hari ikintu then gikunze kuzana zimwe mu ngorane kujya kuntu ugasiga cyo kwakira umuririmbyi agaca afata agakora cover ngo all media baratumiwe batusanga umuntu wese avundurutse yava ngo agiye kwakira umuntu nibihagarare atari conference muba muzi ko ari uwo ngaha mu Burundi ayikoze bihagarare je na muntu no konsiye yuko yeje gutegera umunyamahanga ngo namwe atagaciro ubwanyu baba yabaviriyemo no kudahembwa deca bariko baridogo no munsi muriko muridogo ngo Landry we wiri uhagaze ni yashu ni kina nimvurira kunyagiye wiri uhagaze ntuhembwe uroze ngene babaje ni nko gukorera ubusa bro nugukorera ubusa sari kintu cyambabaje kubona Kiriku akiri atigeze yakigwa mu Rwanda then kugeza n'ubu hari benshi batazi ko Kiriku ari mu Rwanda kugeza n'uno munsi hari abantu benshi bazi ko Kiriku atakoze concert mu Rwanda cause ama media ivyo bimenya wo ateye imbere ntavyo bigeze berekana ko Kiriku akiri yakoze kandi concert yakoze s'il vous plaît yarabashonye ariko ntavyo bigeze berekana why Abarundi natwe tutoca ubwenge voilà tutoca ubwenge tukamenya ati mbega sindabakonseye yuko umviriza lo sindabakonseye yuko mwereka ku posting iya TheBen from my posting ni wowe wa mbere kandi ni wowe wa nyuma yipostinge ku mashugwe yiwe mu Rundi nta nzigo kandi nta nzigo je ndabishizemo mu kubivuga ariko sina musar tuzosura kumenya ko yafashe voyage nitubone ko bapostinze ko bamwakiriye izina ry'uhoraho media izo postinga muzoba murimbwa muzoba muri abana babi muzoba mudashaka agaciro ku mustaha wacu wo mu Burundi duha agaciro ivyacu birababaje s'il vous plaît umunyarwanda araje turamakiriye bamwe buri ibiti nkuko mwabibonye ariko umurindi wacu yaje mu Rwanda akabura kwigamba bacatangura kwigamba Nyarwanda.com yacipostinga ngo Abarundi buri ibiti ngo buri ibiti ngo bagiye kwakira TheBen we ni wavyurira Abanyarwanda ko ariko batuvyurira sino kwakira bavuze ngo bagiye kumuraba just bavuze ngo bagiye kuraba TheBen ntibavuze ngo buri ibiti bagiye kwakira TheBen bagiye kuraba TheBen t'imagine mugani nk'abantu bagiye kurira ibiti eske muri normal ari ibintu usanga vraiment mwabitwengeje muri normal kweli aba promoter aba journaliste bo mu Burundi mume mwabaye gute baje irivuga twiha agaciro vraiment twiha agaciro kuko utiha agaciro kwani uriri gitugiye gutegera Big Fizzo one is good urumva ayandi ma media yose nayo mu Rwanda badupostinga ati bagiye kuri Big Fizzo eske kuri kumudaha agaciro wana ariko and then ahantu bica bigaruka alu abarinzi bacu bo mu Burundi nabo iyo basohotse bahamagara abantu bahamagara umuntu umwe kubera ko n'umundi ntimubitaba Fizzo yagiye hanze mwarabibonye hamagaye nde umuntu umwe Satpi agiye hamagaye umwe Dramati yagiye Uganda yahamagaye umwe why bazoguha agaciro gute nawe utakaba aya so kuvuga uko gute boza kukwakira so kuvuga uko benda kubaza bakoze bakoze bandoki gute mwoza kumwakira nawe agiye atababwira yuko agiye ntaco reka ndakubwira sivyo kandi tuyage bukebuke jewe uraje kumbwira yuko ushonje sivyo ucenda guha imfunguko wo nkunda no gukunda sivyo wo nkunda yes okay Big Fizzo canke Satbi canke Lino Dramati bakoze bijya sivyo basha ama media ngaha mu Burundi nitwiha agaciro ico ni cambere nitwihagararako wewe kubera iki nimba ushaka bon icambere na mbere kwanza nosaba kwanza ama media naravuga nibindi tubanze kwanza dushigikira umuziki ndundi pomierement ico ni cambere dushigikira umuziki ndundi wewe nutashigikira umuziki ndundi ukumva Big Fizzo yaje kandi ufise amafaranga jewe mfise amahera ku mufuko sivyo vuga ati rero tu sivyo Big Fizzo canke Satbi namenye ko baza je nzogenda kumutegera ngiraze kwanga ko ndamukamera ntiya mugabo
hari kuntu nga mu Burundi egire vrai twese aba journaliste canke aba promoter ndetse n'aba cameraman niho baronderera niho baronkera ariko mu gihe nawe ubushaka content ufise amafaranga ku mufuko why not utoja gutora umustar wacu nga mu Burundi ukamutegera mpaka bakurihe ngo n'ubukunzi bw'inda nukudakunda akazi kawe ego mushake mu nyanyi nukudakunda akazi kanyu ego ni so dukunda iby'iwacu bakuze ba TV ifa ko dukikira abarimvyi biwacu dukunda iby'iwacu nutakunda iby'iwanyu baca umugani ngo agahuzu kagacafuye kamesurirwa mu muryango then ahanyene iwacu niho bizobera nta munyamahanga azoza kudukundisha umuziki w'u Burundi nta munyamahanga azoza gukundisha umusani w'u Burundi influencer journaliste promoter udashigikiye umuziki ndundi nta numwe azoza kugushigikira nta numwe azoza kupromotinga atari wowe upromotinze nikibaho akajambo kanyuma kiro cha TheBen twirangirize sa bon TheBen en tout cas naje nzoshikayo from nzoshikayo kandi ndatumiriye n'abandi bazi baje nta nzigo ndafise umutima mwiza kandi ndakundana ariko bon azabikore neza setu yeah thank you so much Alu. Thank you so much now. Yeah. Oh yes, bakuze ba TV reka ndagushimire wewe kwikira kino kiganiro. Twari kumwe na Arlene Alu musumen gwamenyo maso y'inyana aniho twari kumwe bwa bwa TV turiko twiraga byinshi muri industry then kuko twese turaba abantu bazi industry ndibaza byinshi twabiyaze mwabyumvise reka ndakubwira ati big up sana wewe kwikira kino kiganiro. Remember subscribe kuri TV kugira ngo uzabona professional interview. Remember subscribe kuri Kumugwa Media TV. Wagwan. Yeah. My name is Radio. Tubabwiza kuri show. We love you so much. Tusubire ubutaha. Ciao ciao. My name is Radio. Bombastic. Yeah.